Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije. Mw'izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu Njiri ya Luka ku kigabane cyaho cya 12 duhereye ku karongo ka 22 kugeza ku ka 32. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo imyitwarariko n'umutima uhagaze yungura iki. Yezu araheza abwira abigishwa biwe ati, nico gituma ndababwiye nti ntimurazwe ishinga n'ubuzima bwanyu, mwibaza ico mwojya, ico mwonywa, canke impuzu zo kwambika umubiri wanyu. Nkako ubuzima burasumba imfungurwa, umubiri nawo ugasumba ivyambagwa. Itegereze ibikona, ntibibiba, ntibyimbura, nta bigega bifise, ariko Imana irabigaburira. Ntimuruta na kure izo nyoni. Vyongeye, ninde muri mwebwe yoshobora kwiyongerereza akanya na gatoyi kukuramba ngo ni uko bimuhagaritse umutima? Ko nibitagoye bibananira, nimureke kwitwararika n'ibisigaye. Itegereze ukuntu amashugwe akura, ntiyirigwa ariruhisha, kandi nta mpuzu ajisha. Ariko ndababwiye ko na Salomo mu gihe cyose yari aninahaye atigeze yambara nka rimwe muri ayo mashugwe. Ko Imana irinda yambika ibyo vyatsi byo mw'ishamba, vyirigwa uyu munsi ejo bigaturirwa, mwebwe yobura kubagirira vyinshi kuruta. Emwe mwemera buhoro. Ntimwishinge rero kurondera ibyo mujya n'ibyo munywa, ntimuhagarike umutima. Abapagani b'iyi si nibo bakurikirana ibyo bintu byose. Nkako so wanyu arazi ko ibyo mubikeneye. Ariko nimurondere cane cane ubwami bwiwe, ibyo nabyo azoheza abibagerekereko. Ntimugatinye dutungwa twanje, kuko so wanyu yashatse kubaha ubwami. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Aleluya, amen. Aleluya, amen. Aleluya, amen. Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ijambo ry'Imana tugiye kwisunga ni ijambo rikomeye cyane, kandi iri jambo ry'Imana umukama Yezu yarimpaye kubera kumbure nanje igihe kitoroshe noba narabayemo canke noba narindimo, no kubera abandi bantu bashobora kwiyumva muri ibi bintu. Rero turikurikirane neza, kumbure kubera umunsi ku munsi abavuga ubutumwa ni benshi bavuga ubutumwa, kandi bikaba ryorenga wumvirije abavuga ubutumwa barenze 5. Mugabo ugiye wumviriza neza, ntuburi ikintu ugenda ukuramo. Kuri ujya urakura ikintu kikubaka, kuri ujya urakura ikintu kikubaka, usibye ko hari n'ababigisha ibyo gusambura ukisanga unasambutse. Ariko nizere ko atari ibyo kudusambura. Rero ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo imyitwarariko n'umutima uhagaze byungura iki. Ijambo
ikibazo nka Yezu atubaza canke aduha kwibaza ngo imyitwarariko kugira umutima uhagaze byungura iki. Hari icyo byo twungura abana b'Imana. Reka tubandanye turabe iki Mukama Yezu yabivuzeko. 22 haravuga ngo Yezu araheza abwira abigishwa biwe ati, twumve ijambo yabwiye abigishwa biwe, nico gituma ndababwiye nti nimurazwe ishinga n'ubuzima bwanyu mwibaza ico mwojya ico mwonywa canke impuzu zo kwambika umubiri wanyu. Imana iduhe gutahura cane bantu b'Imana. Yezu Kristo yarabwiye abigishwa biwe n'abari hafi yiwe bamukurikirana bamwumviriza, kuko iri jambo ry'Imana riza havuye aho soma ikizeze cy'umutunzi, gihe umutunzi yari kariyumvira ati nakwijije byose uko biri kose, reka nicare ntuze mbwira umutima wanje widagadure. Ariko Yezu aravuga ati ntimurazwe ishinga n'ubuzima bwanyu mwibaza ico mwojya ico mwonywa canke impuzu zo kwambika umubiri wanyu. Bantu b'Imana, ngo ntiturazwe ishinga no kwitwararika ibyo kurya twojya, no kwitwararika ibintu twonywa, no kwitwararika impuzu zo kwambara. Dushobora kwibaza ati cyangwa ushobora kwibaza ati ubwo niko byanditse. Ariko reka tubandanye twumve Yezu icyo avuga. 23 akavuga ngo nkako ubuzima burasumba imfungurwa, umubiri nawo ugasumba ibyambagwa. Ubuzima burasumba ifungurwa ziza nyuma, ariko habanje kubaho ubuzima. Ifungurwa ziraza kudufasha kubaka umubiri cyangwa ubuzima, ariko igikuru banza wumve ko ufise amagara meza, wumve ko umeze neza mu mubiri. Impuzu zo kwambika umubiri wanyu, umubiri nawo ugasumba ibyambagwa. Ngo umubiri nawo ugasumba ibyambagwa. Umubiri wawe umeze neza, umubiri wawe ukomeye, umubiri urasumba ibyambagwa. Twibukanye kera abantu ngo ntibambara, basogokuru bacu ba kera ngo ntibambara, kandi noneho Imana yahaye impuzu Adamu na Eva ari uko bamaze kuba intagondwa. Imana idutabare cyane, iduhe no gutahura cyane. Ariko umubiri ufise agateka gusumba ibi bihuzu twishira ko ngo turambaye. 24 hakavuga ngo itegereze ibikona ntibibiba ntibyimbura nta bigega bifise, ariko Imana irabigaburira ntimuruta na kure izo nyoni. Imana iduhe kubitahura cyane. Yaza aravuga ati twitegereze ibikona ngo ntibirima, ibikona ngo ntibici bigega, ntibigira ngo byimbure kugira bironke ibyo bizojya mu rushana canke muci. Mugabo ngo Imana yo mu ijuru ngo irabyambika, irabigaburira, mbega irabika ibyo bikeneye byose, kandi bitagiye kurima, kandi bitavuze ati reka dufate ibigega twuzuzemo ibintu. Niyo mpamvu Yezu atubwira tureke kwitwararika iby'iyi si, ngo twitwararika impuzu ku buryo uhemukira mugenzi wawe kugira wambare kositime cyangwa igitenge cyiza cyangwa ikanzu nziza, cyangwa tukarinda guhemuka. Murumva ko umuntu arondera ibyo bintu arinze guhemuka nta juru afise, kiretse agiriwe ubuntu akihana imbere y'uko apfa. Rero akavuga ati turaruta abantu, turaruta kure cyane izo nyoni n'ibyo bikona. Yezu arabandanya kutubwira byongeye, ninde muri mwebwe yoshobora kwiyongerereza akanya na gatoyi kukuramba ngo ni uko bimuhagaritse umutima. Imana iduhe kubitahura cyane. Yezu akanatubwira ati byongeye, ninde muri twebwe
yoshobora kwiyongerereza kanya na gatoya isaha imwe yo kubaho ngo nuko duhagaze imitima. Bantu b'Imana, hari igihe hapfa umuntu abantu nyene tukarira, birumvikana kandi nibyo, kuko kuririra umuntu umugenzi wawe cyangwa umuntu wawe yapfuye biba biteye agahinda, kuko na Yezu yaraririye Lazaro. Rero Yezu akatubwira ati naho byomera gute ntiwobihindura. Kandi bantu b'Imana, nukuri, haleluya, amen. Yezu Kristo ni mwiza. Yezu Kristo ni umwarimu mwiza, kubera nubwo abisi bari kwiruka no kurondera icyotuma abantu badapfa, ariko dutegerezwa gupfa. Byanke bikunde ashaka bari umuntu ameze gute, tuzopfa nta kabuza. Umuntu azopfa nta kabuza. Rero nta numwe ashobora kwiyongerereza iminsi na mikeya yo kubaho ngo nuko ari umunyamafaranga, ngo nuko ari umuntu yize menshi gusumba abandi bo mu isi canka zindi. No, isaha yo gupfa igeze, irageze, urapfa nta kabuza. Nikimenyamenya abaperezida bo mu isi, abami bo mu isi, abamikazi n'abatware bakomakomeye, iyo bagwaye babakura mu gihugu babajana mu kindi. N'ubu perezida wa Amerika yogwara ntibobura kutamujana mu Buhinde kuraba y'icyuma cyo mugarurira ubuzima. Nta gihugu na kimwe ndabona kidakenera ikindi gihugu kugira kize kuvuza y'umuntu wacyo kugira uwo muntu ntapfe. Ariko byanka byakunda barapfa. Barapfa nta kabuza. Rero nicyo gituma Yezu atubwira ati reka kwitwararika ibyo mw'isi, reka kwitwararika ibintu bisayangana. Itwararika ubuzima, witwararike n'umubiri, kandi ureke kubicokoza ngo ubikwegere mu cyaha cyozotuma bibura ubuzima budahera. Imana idutabare cyane. Ngo nta numwe yo kwihagarika. Hari igihe hapfa nk'umubyeyi agasiga umwana cyangwa agasiga abana, agahinda kakatwuzura, birumvikana. Ariko kw'Imana itagize ikibabago ngo uwo muntu ntapfe. Ibanga ry'Imana nuko Imana yo ujya muntu apfuye iramukunda, niyo yamusize ngaha ku isi, niyo yamwibumbabumbiye, hanyuma iramwitwariye, iramwiyegereje, niyo imenye ikimukoza mu gihe aba yarakoze nabi cyane neza. Icyo twebwe tuzi cyo nuko tuzi ko ijya Mana yamuremye ikamutereka ngaha mu isi, akisanga mu isi atari uruhara yabigizemo. Iyo Mana nyene niyimenya naho imushitse, naho yamujanye. Rero turarira tukagira iki, okay, mugabo twumve ko ikihari cyocyo nta kindi kintu tworenzako. Imana yo mu ijuru iduhe kubitahura cyane. Tuzopfa nta kabuza. Ubushize sinzi umuntu twari ko turaganira, ariko nuko no havanja muri birebire, nabubwira ati nitanga kwa karorero, ndaraba igitanda njyamamwo uko kingana, natekereza ati Imana ya Amerika iranyigisha ati hari ibintu niga kabisa. Natekereza nkasanga umunsi nzopfa ntabwo imva yanjye izoba ingana n'icyo gitanda. Byari bivanye n'umuntu yari yanaje no kuntemberera wanashaka, duca duhora tuganira nk'ijambo ry'Imana. Rero nicyo gituma dukwiye kwicisha bugufi. Uragenda mu mva zirenga ibihumbi n'ibihumbagiza, ino mu bihugu biteye imbere ikinogo kimwe kirajamwo 5 canke banarenga. I Burundi wacu canke muri Afrika niho umuntu yisangiza ikinogo, naho go buruhinja. Ariko ino mwumva rero abana b'Imana ndanababwiza ukuri, mu Burundi canke muri Afrika umuntu arisangiza imetero imwe canke imetero 2. Kwandi imetero 2 zirabaho mu burebure. Ubwo nyene wabaye muremure gose zoba imetero 2, mu bwaguke ingirana imetero 1. Rero abana b'Imana ca wibaza rero mu bihugu biteye imbere ntushobora no kuronka ikinogo cya urumwe. Oya, ntushobora kuronka ikinogo cya urumwe. Ikinogo kimwe cy'imetero 2 ni santimetero nka zingahe,
cyangwa imetero 2 cyangwa 3 kuja hasi kikoraniramo abantu barenze 3 cyangwa 1. Rero niyo mpamvu dukwiye kwitwararika iby'ubwami bw'Imana, tureke kwitwararika iby'umwisi atani imyaka 100 tuzobimaramo. Reka twibandaniriza 2:6 bavuga ngo ko nibitagoye bibananira nimureke kwitwararika nibisigaye, ngo ko nibitagoye bitunanira. Urumva ibyo Yesu yari karaduha karorero ntibyari bigoye, ngo rero nitureke kwitwararika nibisigaye. Ibitagoye nyimba bitunaniye, ibisigaye bigoye gute nabyo tureke kubyitwararika. 2:7 akavuga ngo itegereze ukuntu amashugwe akura, ntiyirigwa ariruhisha kandi nta mpuzu ajisha. Ariko ndababwiye ko na Salomo mu gihe cyose yari aninahaye atigeze yambara nka rimwe muri ayo mashugwe. Imana iduhe gutahura cyane bantu b'Imana. Yesu akabaha akarorero kuri Salomo, akaduha akarorero ku mashugwe. Amashugwe ni meza abana b'Imana, mugabo ayo mashugwe Imana yarayitwararitse kuyambika neza. Ntabwo ayo mashugwe ariyo yahisemo kwiryohera, ariko Imana irayambika. Rero Yesu akavuga ati na Salomo yaraninahaye, yarambaye neza bishoboka, ariko ngo ntiyigeze yambara nk'aya mashugwe. Nk'abari kuri YouTube ntimubona nk'aya mashugwe igene asa neza, ariko ubutaha nzoba nataye, nzoba narondeye ayandi kumbure ibintu nk'ibyo. Rero Yesu rero atubwira ati na Salomo yarambaye neza. Ahubwo twumve ko na Salomo yabayeho niwe banavuga yaratunze n'abagore benshi, ariko yarapfuye. Ikinza kihari two kwizera nuko yoba yapfuye, kuko yageze ahaja mu byaha, aja mu bintu bibabaza Imana kubera abagore benshi. Nicyo gituma mubona itegeko ry'Imana cyane rya Yesu Kristo ribuza abantu gutorana n'abagore benshi. Rero twumve ko tutokwitwararika guhemuka ngo dukunde tunezereze umubiri cyane tunezereze imitima yacu, ubuzima bwacu turinze guhemuka. Turabandanya 3:8 hakavuga ngo ko Imana irinda yambika ibyo byatsi byo mwishamba byirigwa uyu munsi ejo bigaturigwa, mwebwe yobura kubagirira byinshi kurusha. Murumva ko Imana yitwararika amashugwe n'ibyatsi n'iki, ngo twebwe ngo nari ngomba kwiruka ariko numva byanse ko ndaharenga, ngo twebwe Imana yoreka kutwitwararika kurusha. Bantu b'Imana, aya majambo hasa mwe babandi tumaze igihe dukunda kuvugana, hari nabo duterana imikwara. Buriya aya majambo muyige ko bana b'Imana. Ntuzohangayikishwe nuko mwene nyoka atagufashije, ntuzobabazwe nuko abahora hasasa. Mw'iki gihe ndakunda kumva nk'impunzi hirya no hino ziririra bo mu miryango bari mu bihugu biteye imbere, nimudufashe baradufatiye ibihano, ntitukironka injya, ntitukironka ibi n'ibi. Hanyuma bari mu gihugu canke mu bihugu nyene biba bitandukanye bakarira ngo nukuri inzara iraturembeje. Natwe turi za Australia na Canada na za Amerika tukarira ati turagowe, ibintu byarazinge mu masoko kandi nta matongo twazanye ino, ntitugira aho turima, dutegereza yo baduhaye cyane. Akazi nahora nkora baragabanije abakozi mvamo cyane, akazi nako amahera bampemba ahuye nayo kuriha inzu. Ibyo byose kwiyisi nta na hamwe hari umuntu wo kumva ko afise ibikwiye. N'abafise ibikwiye hari ibibariza,
ariko twebwe turira ko dufise ibidatwiye canke turaye inzara canke twabuze amahera akwiye. Twumve neza ko Imana itwitwararitse gusumba uko twebwe nyene twiyitwararitse. Imana ntiburi ingene ibigenza ngo ikugaburire, Imana ntiburi ingene ibigenza ngo ikwambike. Bantu b'Imana, naho twogira tukagera ahantu duhagarika, nozogaruka inyuma kutundi tujambo kukindi gisoma gito gikurikira kugira tuzosigukirwe neza. Hari amajambo mbese mba numva ntorengana. Bantu b'Imana, Imana iradukunda. Imana yo nyene wewe ntiwayibwiye ngo ikureme. Hari ubwo wabwiye Imana ngo ikureme? Jewe Paul Musabyikazi w'Imana nzima nisanze ningaha mwisi, nisanga ku bavyeyi runaka banyibarutse, nta ruhara nabigizemo, sinababwiye ngo bambyare. Nawe ntiwabwiye abavyeyi bawe ngo bakuvyare. Mugabe Imana yo mwijuru yaravuze ati ndarema Zipora byanke bikunde ndamutereke ku isi kandi agombe yitware nkuko ndabishaka. Irandema mugabo gusa ingorane ntabwo no kwitwara nk'uko Imana ibishaka, kuko n'Imana irabizi ko Satani nawe yaje kutuvangira. Mugabo icyanya mukuri Imana ishaka twitware nk'uko ibishaka. Nawe muvyeyi wabyaye umwana uba wumva ko umwana wawe yogombye kugenda nk'uko ubishaka. Kubona umwana yagiye muri pornography nibyo kunezera. Kumva umwana wawe ari umutinganyi hari abo binezera, ariko hari n'abandi bibaga umutima bibabaza. Ababyeyi b'abakristu hano ndazi twari gushikana biri, ariko nabwo nta ngorane tuzobica tubikurikiza ku yode dizokurikira. Ababyeyi b'abakristu canke b'abarokore baba bipfuza ko abana babo bagendera mu nzira nziza, nubwo hamwe bigorana, ariko nta muvyeyi yo kwipfuriza umwana kugendera mu nzira mbi ari umurokore canke ari umukristo canke ari umuyisilamu. Niko Imana ishaka ko tugendera mu buntu bwayo. Rero iyo Mana iratwitwararitse, iradukunda, ishaka ko tuyibera abana beza kandi iratwambika, iratugaburira. Nshuti yanjye wowe wihebuye, wowe ubona utabona imbere n'inyuma, wowe wumva ko isi yakuzungurukiye ko utabona ibyo kurya, utabona amazi yo kunywa, ndakubwije ukuri Imana niyeza bivuga, si jewe Paul Musabyikazi w'Imana nzima, ni Imana yatumye Yezu Kristo mu isi iti genda ubibabwire ko ndabakunda, ko n'amashugwe ndayambika, ko n'inyoni n'ibikona ndabigaburira. Bamenye ko jewe ndabakunda, bareke kwitwararika impuzu zo kwambara, bareke kwitwararika ibyo byo kurya, jewe ndababona ndabagaburira. Nicyo gituma rero mwami bana b'Imana nobabwira, iyo hanze amaso umuntu ukabona ntacyo afisa guha canke yakwimye, biravana n'uburi kurasaba uwo ari we. Ntugakomeze usabiriza wumva, no, genda mu cyumba wiherere, genda muri chapelle, genda ahantu runaka usenge. Yezu yatubwiye ati genda ahantu wiherere. Ni waba wanisonzesheje ntunabyereka abantu kunashonje canke wagize iminyankanyage, iyerekane mu buryo atawo kubonamo amahino. Hanyuma usenge so wawe ngo ari mwijuru abona ibyinyegetse ngo azobiguhembera. Haleluya, amen. Bana b'Imana rero murumva ko Imana ni nziza. Reka tumarire kwaka kavuga ngo emwe mwemera buhoro, ngo emwe mwemera buhoro. Kubisanzwe reka duce tugeza aha kubera iminota iragiye, ariko amajambo ntari bwashike ko ndaca ndayahera ko ndayafatanya n'igisomwa gitoya kiri hepfo kivuga ngo itunga ridatituka. Haleluya, amen. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.